bakubajije yapfuye uvuga yego canke oya ariko Alhaji urahawe ikaze umushire ku murongo iminota 15. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ishimire kwibe Allah subhanahu wa ta'ala amahoro y'Imana kuri Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Eka kwanza baza mushimire umwarimu avuye ngaha ahereje kwijamba avuze tuti Idirisa yavuze yuko Yesu yagize amabwirizwa 12 ayagira mwabiri 10 ayagira mwabiri. Idirisa yavuze ukuri ubanze uhezagirwe kubona wemera ivyo mwarimu yakwigishije kwa ukuri. Twisunze icigwa cuno munsi ko Yesu ataje gusenyura ivyagezwe yaje kubisita. Mwayo mabwirizwa 600 wewe uvuze ko 600 na 318 inyuma yaje 10 hihetse kwa yandi 606. Ushaka duhere kuri rimwe ico tuvuga tuvuga tukize. Yesu rero arafuse ya 618 asigaje ngahe abiri. Twisunze icyandiko cy'Imana y'uno munsi jameni yabishikije canke yabisenye bati Idirisa yavuze ukuri niko Yesu yaje kubisenya. Nimba isi atamurongo ifise ikigirako nabanditse inkuru za Yesu baza kuyobya isi baciye kuri Yesu basenya amabwirizwa isi yari kugenda kugira ngo isi rongoke bazana ya Yesu atariyo kugira ngo isi igende mu muzimiza. Yatanze umurongo ahebura 13:8 uhasome ngo Yesu Kristo uko yararejo niko azoba jameni naje uko narindeje no musi sikondi kandi narindeje niko nzoba ndi na uhinduka nitayituma nimba Yesu ko yararejo yari Yesu uno musi nashaka guhinduka iki Imana higeje nashaka guhinduka umwana wiki w'Imana. Ikibazo nukudatahuri cyandi ko bisigwayo byabidu watubwiye ngo Yesu arahinduka ntashobora guhinduka wamaze kwemeza neza uko yararejo nuno musi niko ari na hirya yejo niko azokwama ari. Nusuye kugaruka ngaha rero Yesu nahindagurika aguma ari kwa kundi nyene uhezagirwa kwizo nyandiko zawe na ukarangisha. Avuye aho acatanga icyandiko Yohana 8:5 ngo Yesu yavuze tuti Aburahamu atarabaho jewe nariho. Nico gitandabwiye tuti aba bantu banditse inkuru za Yesu no baje kuyobya isi. Matayo 1:1 uraba nico gituma injiri ziga mu bice bitatu. Hari injiri twita sinoptike z'amahasa ni Matayo, Mariko, Luka ni sinoptike injiri zisaba kwanditse ibisa. N'injiri ya Yohana itinjira muri sinoptike ibice 90 ni ibice 90 kwijana n'injiri ya Yohana. Matayo ntabyazi, Mariko ntabyazi, Luka ntabyazi. Banda murabingene babagabo bonyene babanje gupingana. Matayo 1:1 Yohana avuze ngo Aburahamu atarabaho Yesu yariho. Wewe Matayo nimba atari mwe mwaje kuyobya Yesu abagaca kurya akayobya abandi nikubizi 1:1 igitabo kidondora kuvuka kwa Yesu Kristo. Igitabo kidondora kuvuka kwa Yesu Kristo umwana wa Dawidi Dawidi wa Aburahamu Aburahamu yabyaye Isaka. Igitabo kidondora kuvuka kwa Yesu Kristo. Tayari Yesu amusize mu bisokuruza byande mu buzukuruza Aburahamu kandi umwuzukuruza ari mu banyuma jameni ni wanyu. Wewe urasumba sogokuru wawe usumba sokuru wawe sha. Ikibazo baracanganyikiwe n'ingabo Bibiliya yabacanze baca babura aho bava babura naho baraja. Acavuga tuti hinge ndabereke ingene Yesu yaje gushitsa ibyagezwe. Aca soma Matayo 5:22 reka ndamuhomangira aho nyene
gatanu mbere 2 mwalimu. Umviriza abasomyi basome Bibiliya. Mwarumvise ko bakera babwiwe ngo Naam. ntukice. Abakera babwiwe ngo ntukice. Ibyo biri mu mategeko yande ya Mose. Uwice aba ashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Uwishe abashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Umwarimu yahagaze ngaha yatanze Luka 19:7. Yesu yavuze ati abo basi banje badakeneye ko ndabaganza nimubazane hano mubiciye imbere yanje. Bazane mubice. Barazanwe baricwa. Nitata Yohana 20:30 ngo hari byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigisha biwe batanditse mu bitabo. Nk'abazira y'abantu bishwe ntibigeze bayandika. Ugana buke atabwiye n'abigisha bo Luka 2:3-6 ngo n'udafise igipanga nashore ikanzu yiwe agure igipanga. Yani kugira berekereza abakarishe mu bwonko neza ko kiza gutembera atapanga ufise. Genda buke rero Yesu yaciye avuga yuko byerekeye kwica. Yaciye avuga iki? Nyumviza gende mwalimu wa Bibiliya soma hiyo. Koka buke. Naam. Ariko jewe Yesu ufise biruta gucamo. Ariko jewe Yesu nababwiye yuko umuntu wese azorakira mugenzi we. Naam. Azobashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Endelea. Uzotuka mugenzi we. Yesu asabati uzotuka mugenzi we ngo wakijujuwe. Azoba ashikiwe no gucigwa kwiteka. Yesu avuze ati uzotuka mugenzi we wakijujuwe azoba ashikiwe no gucigwa kwiteka. Mbega Yesu ko waje gushikana ibyagezwe akaba ariwe twigirako, wewe woba warabikoze kugira ngo nawe ntucibwe kwiteka cyane warabwiye abantu ko ari bijuju kugira nawe ucibwe ko iteka? 11:37 Luka duhere ko mwari munye tuza niguti numa y'Imana yigisha ibyo idakora gute? Soma hiyo. Haragati. Naam. Yesu akivuga. Umufarisayo aramuhamagara. Naam. Ngo amuzimane. Naam. Arinjira aricara. Naam. Yesu aricara ngo arye. Naam. Wa mufarisayo abibonye. Naam. Biramutangaza kuko atabanje gukaraba. Naam. Atararya. Tuza. Yesu wenyene yarenze no kumizigenge abasogokuru mu kujya ntiyabanza gukara. Eko ngo ndabwe yuko umuntu azobashikiye no gucibwa kwiteka. Soma yaho twari tugeze. Naam. Umwami Yesu aramubwira ati naam, erega mwebwe naam, abafarisayo mwoza inyuma igikombe naam n'inkoko naam, ariko imbere muri mwebwe mwuzuye ubwambuzi naam n'ububi. Naam. Yesu acararivuga neza ati naam, mwabijuju mwe. Tuza Yesu yigishije avuga muri Matayo n'umwarimu yahasomye ngo ariko gende babwira muti niye mwabwira umuntu nguri kijuju uzobushikiwe no gucibwa kwiteka. Wa wundi nyene Yesu niyatevye acayigira umufarisayo ngo mwabijuju mwe. Bisiguye kunyigisha iyo ko ataje gukora ko yaje kongerako nawe nyene abaciriwe kwiteka kuko yise umuntu ngo ni kijuju. Aho nyene Matayo 2:3 tubandanye yongeye kwiki. Erega ngo gushika kwino saha ngo nituramenya ngo iyo ariko araza ngo hamenya gute kandi Yesu abacanganije ababwira icyo yabigishije atari cyo yakoze. Yabigishije ngo nibubwiye abantu ngo nibijuju atagenda kwigisha abantu wenyene ubwiwe ngo nibijuju ngo muzoti bakwiteka baciriwe kwiteka ko yisha abantu ibijuju. Nta muvugisha Mana ashobora kwigisha cyatari bukore. Matayo 2:16 soma hiyo. Haragira ati naam, muzabona ibara mwandongozi zihumye. Matayo 5:2-3 hari ni jambo Yesu yongeyeko agati
kubwisha genda nimwagira guta soma iyo 3:2 aragira ati niwajana ishikanwa ryawe 2:2 naam ariko jewe Yesu bagaye ko umuntu wese azorakira mugenzi we naam azoba ashikiwe no gutsindwa n'urubanza naam uzotuka mugenzi we ngo wakijujuwe azoba ashikiwe no gucibirwa kwiteka. Yesu yigisha bakugashika kandi byageze ngo jenabwe uzokubwira mugenzi wakijujuwe azoba ashikiwe gucibwa kwiteka. Ubu nyene Yesu niwe yaciye agenda abwira abantu ngo mwabijuju mwe ariwe yigishije ko kizira abarenze kuri bya bindi nyene wenyene yigishiza. Endelea. Uzomutuka ati wagipfuwe uzotuka umuntu ngo wagipfuwe azoba ashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehinomu ariyo Jahannama. Azoba ashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehinomu wa Jahannama. Ngo niwabwira umuntu ngo wagipfuwe wewe umenya ko umuriro bwawe ngo ari mu muriro udahera. Reka turabe mbega Yesu we n'abantu wabwiye ngo mwabipfuwe mbega nawe nuwo umuriro udahera yaciye avayo gute kandi nawe yabwiye abantu ko ari bipfu. 2:17 Matayo 2:10 Matayo. Abaganga bakabesha ngo Yesu ngo ari umwigisha mwiza umwigisha mubi kubera ibyo yigisha sivyo yakora. Soma hivi 2:17 mwaya Bibiliya batwara mu kwahanga igipimo gipima umuriro wa marega utazi byanditsemo. Haragira ati Yesu arabwira ati mwabipfu ni mumwe none gihambaye nikihe tuza wana bayigisha uzobwira umuntu ngo wagipfuwe uyu muntu yarivuze ngo azoja mu muriro udahera wa wundi nyene Yesu acarenga kuri bya byageze nyene ariko arigisha acabwira abantu ngo mwabipfu mwe mwiyumvira uyu Yesu acaja hehe acabu wa mbere kwinja mu muriro udahera niwe yigishije ngo uvuze ibi ngo bigenda uku anacho gitwa tuvuga tuti nimbi sitagorotse nigorotse kubera inyigisho zande za Yesu. Hano muri Bibiliya yarenze ku bindi byagezwe gute 2:5 Matayo 3:5 Matayo agira ati maze umwe muri bari kumwe nawe wa Yesu yaza gushikana ibyagezwe Matayo gashirwa mu ngiro bari kumwe na Yesu atuma ukuboko asokora inkota yiwe ayikubita umushumba umuherezi mukuru amuca ugutwi. Uno Yesu aramubarira ati subiza inkota yawe ahoyo kuko babanguye inkota bose bazokwicwa n'inkota. Tuza Yesu agenda n'abigisha biwe niwe yababwiye ngo genda muguriki inkota baragiye barazigura. Umunsi wese aje kumufata umwe mu bigisha biwe acaca umwe mu bari kumwe amucugu ugutwi. Aho Yesu gushikana ibyagezwe avuge uti byanditse gusaba byagezwe 19 kuva ku murongo wa mbere yuko umuntu yicishije inkota cyane ijisho rihobwe irindi jisho amwibukije ibyagezwe kwa gutwi Yesu avuga ngo wa wundi bamucugutwi ye atanga karorero aciyaza atagusubiza ko abarenze ku byagezwe kandi ko Yesu itakorwa riti nimuze mwigere mugira nimpuhwe wewe ataza kurenga ku mategeko umuntu kumuca ugutwi uwo bari kumwe atagusubizako. Acabaye umwigisha mubi atangura kwereka karorero kabi ahantu Imana yavuze iti nimuze mwigere mugira nimpuhwe ijisho rihogwa irindi jisho iryinyo rihogwa irindi ryinyo. Nico gituma Musa bicaye batabica ngo Yesu yazanye iki impuhwe bya byagezwe by'uhoraho abarabisheshe no munsi nabwicanyi babuhari oya nukuzi. Umwigisha ari ngaha yatanze Matayo 9:5 Yesu ko yavuze yuko ngo abantu nibahukane ngo nibabane akaramata ngo Imana yafatikanye nawe ugifatura atatanga 2:4 gusubira mu byagezwe. Imana yatanze iteko yuko abagore bagarije bahandikiye icete muvane. Nico gituma Mateko ya Kristo hariyo kwabirana rukiri
rukirisu si ubw'amategeko y'iki y'Imana. Nimba mubona indoa nyinshi canke amasezerano menshi agameze neza ingo nyinshi, ni kubera Yesu yaje gufatikanya bitari byo. Abagore bakosheje bateza guhabwa ivyete byo gupambanura. Ibi birakane gushyira mu byagezwe umurongo wa mbere amategeko. Haragira ati wa wundi ngo reka ibyo. Umuntu niyarongora umugeni hanyuma ntamushime. Hama ntamushime. Kuko ari igiteye isoni yamubonye ko. Kuko ari igiteye isoni yamubonye ko. Amwandikire icyete cyo kuvavanura. Amen. Iyi ni Imana yatanze itegeko. Umuntu niyarongora umugore akabona igiteye isoni kimuriko, namwandikira ikete yo kuvavanura. Babani Yesu ngivyo ngo Imana amatikanije ngo nawe bigira iki nawe bimatura. Jameni yashikije canke yasenye. Nico gituma bakurikiye Yesu aribo ba Paulo baciye baza ngo umugabo wese nagira umugore umwe. Ariko yaba Mose yarafise abagore bangahe? Babiri. Aburahamu yarafise abagore bangahe? Batatu. Daudi yarafise abagore 7. Ku mugore agira 7 yo habaye igitangaza, niho Yesu Kristo avuka. Ku mugore agira kangahe? 7. Inyungu yarongora umwe Yesu ari kuboneka. Mugabaca Yesu ngo sinaje gusenyura ibyo bavugishwa n'iki n'Imana. Abamukurikiye bose baca baza kuyobya abantu ngo umuntu narongora umugore umwe, kandi Imana yasize amategeko yo kurongora abagore bangahe? 2, 3, 4, 7 kakuge. Tuzobarongora inshallah. Nico gituma na Yesu ava ku mugore agira kangahe? 7. Amategeko y'iki y'Imana. Inyigisho zose banditse ku nkuru za Yesu nizaje kuyobya isi, zisenya amategeko y'iki y'Imana. Salamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebwe dutanga inyandiko. Ivyo byifuzo byawe wifuza uko vyogenda nuko bitogenda nukuri birakuraba. Twe dutanga inyandiko tuzoja mwijuru. Ege navuze ngo tuzongwa mwijuru tuzoja. None mwijuru ntimuzoja. Hano urahawe kucubona kitagenze neza, je sinakubwira ngo ntukivuge ikitagenze neza. Nukuri wafise urushaka mwenye kiti kuvuga ati ikintu cyagenze nabi canke yavuze ibintu yatanze inyandiko. Aho Emedi yatanga inyandiko wari yego. Reka nabafashe kwanza. Aba bagabo biteguye kuvuga ubundi bwose bifuza. Mwarimu mkweli mwaminifu yo 3 ni ya 4. Mkweli mwaminifu page ya 3 ni ya 4. Ufatire kwanza page ya 57 hadisi ya 155. Aba bagabo ibyo bavuga byose ibi byanditswe byose uko bareka bifata babisigura uko bavyumva kuko kurumvisha gusabana, ariko ibi babikura tembeza 57. Wisa 55. Unaweza ukatumia uongo. Umbiliza Muhammad avuga ati Muhammad avuga ati unaweza kutumia uongo. Asa juu kasema nani? Uongo wote ni dhambi ila kinachomfaa Muislamu. Sawa, andiko aya sasa kwa jambo la hili. Unaweza kutumia uongo? Urashobo ngububeshi bose ni icyaha ko bavuze. Kasema Muhammad ati oya. Urashobora kuvuga ububeshi. Mtume akasema Muhammad akavuga rero kwa kupatanisha watu. Ariko muguza baruraka uruzobeshi. Waliokasimiana au jambo. Munyumvirize cyambere. Igitabati umubeshi ni icyaha. Muhammad uyo ni arama bivuze somana. Muhammad araje ati oyaye. Je nabigisha ukuri muze mubeshi. Kugira ngo muhuza abantu. Yego. None ko babirazwe n'ubu niko kuzana kugira gute kubesha abantu. Bazenga abesha abantu. Bagwiza imigara mu bantu. Ubundi muri ngo muri umwisilamu wese arebimbe kurongora abagore bangahe? Ngo 4 10. Tekana twagende kandi 23 Qur'an. Hama turabe Muhammad na wari umwisilamu wari ufite abagore bangahe? Nawe utubwire batarabuhunze. 90. Urakoze cyane. 4 23. Gatatu. Wewe ni mnao wapenda. Saidiane pale. Twende vizuri.
kandi na gatatu bavuga gutya mwarimu. Urumva ubuhumbi bw'abagabo. Yes. Mmeharamishiwa kuwa wa mama zenu na watoto wenu na dada zenu na shangazi zenu na ndugu za mama zenu na watoto wa ndugu zenu na watoto wa dada zenu na mama zenu waliokunyonyesheni na dada zenu na kunyonya na mama wa wake zenu na watoto wenu wa kambo walio katika ulinzi wenu. Umbiliza, murabujijwe kurongora abana banyu, abana babashikanyu, urabujyo kurongora umwana wa mubyarawe, umwana wa senge wawe, kurongora umwana nyoko wawe mutonya, kurongora abana mureze, birabujijwe kubarongora. Sibyo? Na nyoko wawe kirabujyo gira gute ku murongo iryo riteko rivuzwe nande bava n'Imana. Siko bavuze kirabujijwe. Muhammad manuka. Muhammad anasema nambari arasimbizi. Lakini ariko kama ninyi hamjawaingilia, ariko mwebwe niba mutarinjirira, kama mjawaingilia basi ni si vibaya kwenu kuwaoa. Mwebwe niba mutarabinjira sibiri wagira gute kubarongora. Nyoko wawe mubara mutuba kimwe sibiri gira gute rongora. Mwana wawe rongora. Umwana wa nyoko wa mutonyi wawe rongora. Ibi ubuhumbi ubu namugera bagira batwandagazemwo. Nivyo ibisiga mukire ko tuvuga birateye isoni. Mwarimu ego ko turagiye izi nyigisho niko bashase ko zogenda. Ivyakozwe ni n'umwaka 319. Ivyakozwe ni umwaka 319. 319. Ego ijambo ry'Imana ravuga gutya 319. Nuko muhindukire ibyaha byanyu bihanagugwe. Bibati muhane muhindukire ibyaha bigira gute bihanagugwe ibihe by'imbembu tekerezaho bashitse. Fata mukori mwaminifu wa mbere wa kabiri page ya 24. Bibiri vyati muhane muhindukire ibyaha byanyu bihanagugwe. Kugira ngo umuntu ibyaha bisaba kwagira gute avyihana akavyicuza. Uyo ni itegeko ry'Imana. Ewe Muhammad waravuga gute ibyaha kugira ngo biheragwe bigende gute baravyihana bakahinduka bakabiheba atoya. Ipashe ndwe na kane ya disa bitacera 22 192 page 74. Tumuwaze unabimeze gute? Haimfikii Muislamu msiba Umuislamu yashikiwa n'urupfu ila umfutia Mwenyezi Mungu makosa yake. Umuislamu ashikiwa n'urupfu agafisha umwana ngo Imana ikimwarira ibyaha byiwe byose umuislamu ibyaha bigahera. Hata ukimchoma mwiba ni iyo ari guhanze ibyaha byawe bicabiga gute bihera. Bibi tugiye gute uvyihanye ukavyatura uraharigwa. Aba bagabo nabo ngo niba ari guhanze ibyaha bya gute bihabi sububeshi kabisa. Ibi biratuma utambaririki. Ibi biratuma utambaririki. Ko mukigamawa ahandi muragara amameshi mukaza muyakanya ko ibyaha biharigwa. Niba atari ububeshi bibi akajya kuvyira kubyarigwa. Mwegite mubikura he? Ingine nafuata. Ili mubikura manuka. Homa ni bahati ya kila Muislamu. Malaria ni bakwe ku Muislamu wese manuka. Adhabu ya moto na homa ni siku moja inafuta madhambi ya mwaka mmoja. Ugwaye malaria warigwa ibyaha by'umwaka wose. Malaria gusa ariko muri munsi kuri farmasi kugura ibinini bya malaria. Mubigurira ikiga yemo nimworeka kujya mu misegetera. Bafise farmasi twa salama. Mureke kujya mu misegetera imibi bakubita ibahone ivyana nagu. Ubusubuhumbi buguye. Ubuhumbi kwatari. Ubusubuhumbi. Yes atati buri muragira umugore umwatyo yatotugana igihumbi kugira ngo tukwize umugere. Mwebwe bamama mureme bagabo bari barongora abagore 30. Abariko barabasha bitwenge ibyo bintu twobijamo. Aba bagabo mwarimu kuvayo 3:5 kuvaye 3:5 simboni impamvu rwari ibyaha byanyu mugabo gwara malaria amaba hande mugafisha abana hama mugarigwa ibyaha hama mukaba muri kwa muganga mufishije mukarira sinzi ikibazo mufite.
Ivyo nabyo mwage mubikurahe. 35:21 Akora gute? Ijambo ry'Imana riravuga 21 maze baraza umuntu wese asuniswe n'umutima wiwe n'umuntu wese atanze 35:21 Bwana anasema mtoe sadaka. Yes. Ye. Aho yene. Ubwa tubigishe neza. Wa kwanza na wa pili mkweli mwaminifu. Tugende ngaho oyi. Ijana 224. page 194. Toeni sadaka kwa maiti wenu. Hama tugende ngaho oyi. Hama cheza mukigwa tubafashe ngaho. Toeni sadaka kwa maiti wenu. Tekana. Imani ivuga ati nimunangira amashikanwa. Sinde ga yemu. Muhammad ati oya. Ngo mutanga amashikanwa kubiziga kubapfuye. Kwa hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake Uvyukuri ya mutaza mashikano kubiziga wanazibeba hizo sadaka kuwapelekea hao maiti. Atabafata mashikano batanga yose akabashira abantu bapfuye. Uba mashikano yose mutoza mwebwe ni muyatangira Imana. Bayashikanira abantu bagize gute? Abapfuye. Aba bafu bashira mashikano yanyu bari kirimata ubufirimasoni. Babimenye gusaba Abayisilamu bose baza gutanga. Ubu ya mashikano ya 79 ari yakumva. Najya batangiye. Najya mwatanzaje ko mwaguze igitoro ko mutayetoye kumva niba tari ubumvi bwanyu. Imana bati bitanga abashikaro yacu ku bantu ku Mana. Mwe yakorera mushakiki. Hamo bumvi gusa. Ariko reka namugarukane rero. Matayo 7:24 umva inyigisho za Yesu rero. Awashaka gutwara Yesu nabi. Genda gushikane neza kwa Yesu. Matayo 7:24. Jambo ry'Imana riravuga gutya 24. Ndiyo. Uwumva aya majambo yanje wese. Akayakora. Asa n'umuntu w'ubwenge. Yubase inzu yiwe ku rutare. Isegenya iragwa. Nuko igatwaza. Igihuta bigahuta. Bisura kw'inyanzu. Ntiyagwa. Kuko yari mase ku rutare. Ariko uwumva aya majambo yanje wese. Nagire gute? Ntayakore. Asa n'umuntu w'imburabwenge. Yubase inzu yiwe ku musenyi. Tekana kuko Yesu yavuze ati imburabwenge ngaho onye yavuze yuko atukanye. Ariko avuze ati uwumva amajambo yacu akayakora asa n'umuntu w'icyabwenge. Yego. Ariko utayakoze asa n'umuntu w'imburabwenge. Ubwenge bw'aba anye aratukanye. Atazaka ariko arigisha kuko yigishiriza mu migani yigisha abantu abatoze abashikane kukuri kugorose kumeze neza. Ariko ati wapi Yesu aratukanye. Niba ari gutukana ariko mukere ko tubitwara nkuko onye je nagira mbaze Yesu yavuze ati ntukice mutamuva kwezanya abana arabica reka mbaze Korowani 9:11 9:11 Abajamo Yesu yavuze uyasigiye nkuko ubwonko bwawe bumeze uwavuye sigira abantu ko bitari ariko biba bifite icyo bigana n'icyo yashyize gushikako avuga ati ntukice wavuga ati kosa n'abantu mubiki imbere yanjye Korowani uvuga gute 9:11 Mwenyezi Mungu Imana amenunua nafsi za Waislamu yaguze imitima y'Abayisilamu ili kwamba wauwe na wauawe. Abwira Abayisilamu ati bice kandi bagira gute? Bichwe. Naye awape mbingu. Kwa Yesu watu wane yagize nabi. Mwemu kukwica no kwicwa mubikura hehe wabibabwiye ninde? Yesu ati nimukice nimuzana abasanje mwikira imbere yanjye. Fasha ati mwege Abayisilamu tabarungise rero muze mwice kandi muze gute mwice. Mwahija yejo ngamara mwati Abubakari wetu uzokwica ukuri muri kandi. Izo teko murikura hehe. Kandi Yesu abawuje rimwe. Kandi Yesu abawuje. Abasaba humva. Ubusumu benshi. Nivuge ko byabananiye. Yesu ati ntukibe. Ntukibe. Abagabo mwebwe niba mukurika amajambo ya Yesu koko murabishisa nimubushisa. Anuba marijani 360 muriba nimwiba. Anuba marijani 360 kuko dushema 360 kuyasigura mukomaga muvyumvira n'ubupfu. Iyi mirongo muze kuyica ko muyisigure neza nkuko bivugwa. Nimukibe.
turabe rero muriba ni mwiba. Aha, inasema Muhammad amesema. Muhammad yaravuze. Nikamkuta amevaa nguo nyeupe. Dati sosati tante. Endelee. Ndio. Hata basi hadithi ya Burhana inasema hivi. Inasemaje? Inasema hivi. Nikamkuta amevaa nguo nyeupe na hala amelala, kisha nikarejea tena nikamkuta ameamka akasema hakuna mja aliyesema la ilaha kisha akafa katika hiyo kilima isipokuwa ataingia peponi. Nikauliza hata kama atazini na ataiba? Akanijibu hata kama atazini na hata kama ataiba. Nikauliza tena hata kama atazini na hata kama ataiba? Akanijibu hata kama amezini au kama ameiba. Nikauliza tena. Tulia kaka basi. Izi ni za Muhammad. Ego. Umuntu mumwe yagiye Muhammad ajyana yambaye impuzu zera. Abati sinamukoma. Arisubiye inyuma. Ariko usanga yabyutse. Abati Muhammad tugize ukuri. Iyo muravuze ati la ilaha illallah amaza gafa azoja mu ijuru. Muhammad ati nibwo yo kwita cyangwa kiba azoja mu ijuru. Abagabo bemera kwiba no kwica nibabyemere. Inyigisho zayo ati nabwo mwongera gute mokwiba. Izizuza iyo maze kwiba musubiza. Sikirwa sinyigishizo oye. None sinyigisho boko. Mokwiba cyangwa bagira gute mokwica. Ogurura amatwi. Kumbe jyandumva ko inyigisho za Yesu ni sawa. Ni ajya kwidira ibyagezwe. Reka mbaga murabishisa originale niko mokwica cyangwa mukiba iba. Abagabo rero reka namurabe Muhammad nukarongore nyoko n'umwana wa mushikawe 33 Korowani ashitse bya Yesu tubigende ko neza. Muhammad yararongoye n'umwa na nyina 50. Ewe Muhammad, tumekuteremshia wake zako, tumekuwalaishia wake zako. Umeza. Ewe Muhammad, turagwaye uburenganzira ku bagore bawe bose uliowapa mahali yao, abo wakoye inkwano na wanawake uliowatamalaki kwa mikono yao, nabo watokieleza kwa ukinyagira ku nguvu zao, na kulia katika wale wakulia na wale walio katika waliokupa Mwenyezi Mungu. Tulia muda harawo yihaye harawo yakoye. Asante sana mwalimu, asante kwa mafunzo. Hayo ndo mafunzo sasa. Hayo ndo mafunzo, unaonesha ukweli. Na mama wa Kiislamu wameetiketi sabatwa. Asi. Takbiri wa mama. Wamefurahia. Kwa hiyo tunashangilia alafu tunatulia tunafuata mafundisho. Kwa hiyo tusikasirike tu, mbingu sio yetu wapendwa. Ina mwenye nayo wao utaipigania. Asante mwalimu. Kwa upande wa Kikristo amemaliza dakika zake 15. Kwa hiyo tunawaongeza tena walimu, mimi na mwenyekiti, kwa sababu tunaona mada ni tamu. Walimu tena tunawapa dakika 10. Kwa hiyo karibu mwenyekiti, ukapata kukaribisha mwalimu kwa upande wa Kiislamu dakika 10 zingine, ili tuje tusikie kabisa mambo jinsi yanavyopambana huko, tusikie ukweli. Karibu. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Matullahi wa barakatuh. Amaze kuva mu cigwa vyanse asimbire muri mukweli muaminifu. Arasigura nitwaje gusigure mukweli muaminifu. Araja arasigura Muhammad yavuze ngo nubwo ngovuga la ilaha illallah nubwo kwica ngukiba none wewe muri aba basiramu nyereka umaze kukwiba, unyereka umaze kwica muri aba basiramu, munyereke ngaba unyereka umaze kwica n'umaze kwiba. None singaba sabasiramu so ntari ngaho nanyereka umaze kwiba n'umaze kwica. Imandi kunaniye twikumada ivuga iti kwisunze shobora gusanga lezo nawe zidakwiriye. Reka twibutse icigwa kugira mpe umwanya umwigisha wanje iminota 10. Ibereye muri Al-Qaida. Wewe wibereye muri Al-Qaida. Kwa icigwa kivuga kiti kwisunze Matayo 5:17 Yesu yaje gusenyura ibyagetswe canke yaje kubishitsa.
umwarimu wanje yaje ngahara kweka imirongo arayikuha n'ubundi ndamuhaye ikaze iyindi minota 10 burya ngaha bariko baratwumviriza ibyo muza ngaha mukabyina tweka zina kabakinjiye urahawe ikaze iminota 10. Naam, salamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka nubundi kandi shimwe umwarimu avuye ngaha. Yego nukuri. Twasomeye yuko Yesu abasiwe yabici imbere yiwe ko yarenze kwibwirizwa yo kwica. Neza cyane. Atavuga nivyo ndeka ndabakawe muri Korowani icyenda havuga yuko Imana yaguze imishaya y'abayisilamu bica bakongera bakicwa. Akugira ngo imangire yuko ibyo twigishije ari ukuri. Ariko rero abantu bicwa bakongera bakica. Mbega muri Korowani Imana bivuga iki? 25 Suratul Furqana 38 hariho abarekuriwe kwicwa n'abandi batarekuriwe kwicwa. Icyo gituma Imana yahaye Musa amabwirizwa ni wice, ariko Musa yishe ibihumbi n'ibihumbi by'abantu kubera irindi tegeko ryamurekuriye kugira iki? Kwica. Wari gucuzana rero itegeko rirekurira Yesu kwica, tukaza tukwemera ati bwa bundi Yesu niyarenze ibwirizwa yararikurikije, ariko hatene kudushimangira ngo ego ngo Yesu yarishe ngo mugabo rabana hajya iwanyu bimeze mugabo uhezagiwe kubona wavyemeye kwanza ko yishe. Nimwabona mwemera ko yishe, ariko ukweli ibyandiko birakwemeje ko yishe ngo numwerane yayiye. Korani iti bamwe badatakambira izindi mana, babandi bahise badatakambira izindi mana kiretse Allah ntibice ikiremwa Allah yaziririje ko cicwa, ntibice ikiremwa Allah yaziririje ko cicwa kiretse mukuri. Mu mabwirizwa y'umwisilamu kwica hariho itegeko rimurekurira kwica. Abo rero yaraziriwe ati iki cice biciye mukuri acapa ngaho ndamukunda ngo umwisilamu agwaye malaria ngo afutigwa ibyaha. Iyo turimwereka mu gusubira mu vyageze njagenda kubyayivugiye ko Bibiliya ivuga ko mwe mwofutigwa ibyaha. Yeremiya 2:23 Togo umwisilamu agwaye none ubwo basama hari icyaha uza gukora uri twarira Mana mbabarira mama n'abandi Imana ikagufutira iki? Ibyaha. Urosa akaruhuko akora akaruhuko abanyamaki barose umirizi wanyu namwe cyaha byanyu byogenda gute? Yeremiya 2:23 Yeremiya 2:23 haravuga hati ufanya haraka manze cyo kubuye ukugutiye uti yanduye kandi uti sinakurikiye Bayali itegereza inzira zawe zo mu mwoyo. Yeremiya 2:22 mwarimu fanya haraka 2:22 haravuga hati naho mwokwiyuhagiza ibyitwa magadi. Mwega wa Kristo naho mwokwiyuhagiza ibyitwa magadi. Amagadi yazi nibijya bintu bacana mu bintu bitokatoke byaheze babagira byabo amagadi ibitsimba. Naho mwogenda mukiyuhagira ibyitwa amagadi mukavyiyuhagiza ukiyabiriye n'isabune nyinshi ukabonera n'isabune za sabonero zose mugatwara mu rusengero iwanyu mukoga. Ukugabitanya kwanyu mwebwe kuzoba ubwome imbere yanjye n'igihe uhora umwami Imana ngo nugomekeye ku Mana mwebwe. Imana nibivuze ntibizopfa bibavuyeko. Shaka mugende mutora amasabune n'amagadi mwibage ntibibavako tu. Iyo ni nziko gutuga abasilamu avuye aho akavuga ngo abayisilamu ngo iyo batanze sadaka ngo bazihereje abapfuye. Ndamuraba tuti tigene kwa kutiga biragatsindwa. Abamakabayo wa 2 12 4 ingene utegereza sadaka abantu bapfuye imbagwa yo gusabira abapfuye, imbagwa zo gusabira abapfuye. Bayisilamu utanze sadaka ku muntu yapfuye Imana twakoze igicumuro hehe? Muri Bibiliya byanditse ko uteza gutanga isadaka ukwiyumvira yuko abapfanye ubweranda bateguriwe impera y'agakura. Cyari cyiyumviro ceranda kandi cyubahiriza Imana. Ikwiyumvira ko abapfuye bafise ubweranda cyari icyumviro cyanda kandi cyateguriwe Imana. Nicyo cyatumye yudatangira imbagwa y'icira abapfuye kugira ngo bagirirwe ikigongwe ku gicumuro cyabo.
endelea. Bageze ku isitadi amajana 770 begeranya ifeza berekana n'ibindi batangira abapfuye. Icyo kigo cy'abapfuye ntuzose kwigarukana ngaho imbere y'abasilamu tisadaka ntuzusubire kurogwa ukizana imbere y'abasilamu gutanga isadaka z'abagize iki z'abapfuye. nese ibi biri urayituga nayitabure nyitabura genda utabure. Murabona ingena ndaba reka ntariga twe twazanye ibyandiko byerekana nimba isi yarazimiye yazimijwe n'inyigisho zabavuga ko inyigisho za Yesu. Jamani yaciye agenda aratamba ku bagore ndakuraba nditwengera ndavuga ati tuwe nk'uzivuga itangu 35 heri na 3 itangu 35 iyo made ndagusomesha neza unyugwe munazosubira no kurota nimba abantu barongoye umugore agira kabiri bakwiragije umugera umbiriza umuntu yatanguye kubiragiza umugera ni Yakobo ariwe yitwa Isirayeli. Mwirwa muri imihanga ya Isirayeli kumbe nibyo byakwiragije umugera mu isi. nuko abahungu ba Yakobo bari 12 bari 10 n'abangahe 12. Jamani intumwa z'Imana zose inyuma ya Aburahamu ziva ku bahungu 12 bande ba Yakobo. Byagenze gute? Umugore wa mbere ni Leya. Umugore wa mbere wa Yakobo ninde? Leya yabyaye Rubeni, imfura ya Yakobo, Simeyoni, Lewi, Yuda, Isikari, Zebuluni. Tuza abavugishwa n'Imana bose bavuye kwa abagore bangahe? Babiri. Umugore wa mbere yabyaye abahungu bangahe? Bane. Umugore wa kangahe? Wa kabiri yari Rakeli. Acabyara Yosefu na Benyamini. Uwa gatatu yitwa Biruha yari inshoreke ya Rakeli. Naam, yari inshoreke yande ya Rakeli. Naam. Na wabyara Dani na Naftali. Naam. Zirupa nawe yari inshoreke ya Leya. Naam. Yaciye abyara Gadi na Asheri. Naam. Abo no bahungu Yakobo yabyariye Pada na Aramu. Yakobo yazanye abagore bangahe? Bane. Nibo bavuye ku intumwa z'Imana zose. Abagore bangahe? Bane. Urumva iyo nyungu? Atwaga ngo abagore wabicari cyo wewe. Uwo Mose yahawe ibyagezo yazanye abagore bangahe? Babiri. Ibyagezo tuba ndakwigisha no kurongora umugore arenze umwe itegeka Imana yahasize kagusye tije nagupangiye ubukirisu urongora umugore nk'inuma. Ibirenzigo gusa. Ibiri na rimwe 10 kuvayo. Tuva ngaho. Jame nimba isi yarazimiye twasubiriye tuti yazimi n'izi nyigisho bigisha bavuga yuko ari inyigisho za Yesu. Twatanze ibyandiko yuko Yesu yaje guhindura ibyageze byose. Amabwirizwa 10 yavuze ngo harangahe 2. Umwarimu yahagaze ngaha yatanze ko Yesu atigeze yubahiriza iki isabato. Imana ivuga ko Imana ari imwe rudende ntuyibangikaye n'ikintu na kimwe. Yesu akavuga ngo jewe n'Imana ngo turumwe. Atayigisha ko hari zingahe? 2. Abagace batamba ngo hari Imana Data n'Imana nde Mwana. Abarenze ku mabwirizwa yose bavugishwa n'iki n'Imana. Ko kizira yuko ko hari Imana irenze imwe. Dutanga akarorero tuti Imana yasizeho amategeko ati ntutugirire impuhwe umuntu azokwica mugenzi we. Yesu umwigisha umwe muri kumwe acugutwi umuntu Yesu acagira impuhwe agusubizaho aho kugira Yesu rangwa mucugu ugutwi abantu bose babonere hakarorero nabyo nyine byateye kujya gutagira impuhwe arirengako kandi byaremekanguri ari nayo mpamvu uno munsi mubona abantu bica bagaca batwara mugasha ngo Yesu yazanye impuhwe. Imana ivuga ati nabo nibabice. Yesu nabisha amaraso ureka wubisha amaraso ngo genda mufu zitanguriye. Imana iti umugore ni akosha mwirukane. Yesu nawe bici Imana yafadikanije ntugirike ntugimature. Nicyo gito abagabo benshi b'Abakristo bamaze no kuyingira mu mazu y'iwabo uzongana n'amazi cyari ibitari byo. Salamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Azomena n'imisaya ndabwiye Moza ngahatwe kunkubita none Moza undi bogerira ikigongo bakakunusuruka Moza
Uneko birukana wawari. Oya turazana icageze ko badatora. Yego. Nacyo turakizana. Hawe ikaze uhagurutse umwarimu. Yego. Ahubwo ni hatari. Halo. Mwalimu, erega ni hatari. Ni hatari. Ati Yesu wanyoye gukuramo ivyiza. Abagore nico gituma abagore ngo abisilamu ni kuguma bandika talaka akajiwabo. Akazana uwundi. Nundi akosheje ale pereka huko. Tano. Ni mbuzi kwa portmanteau. Ni mbuzi kwa portmanteau. Mpaka lini? Roho za msamaha hamna. Bagwa bacika ibisubira muhira. Sha barataye agaciro abagabo b'Isiramu. Roho ya msamaha. Agaciro bagifise kabisa. Nta gaciro bagifise kabisa. Sha. Nico gituma tubasanga bagwiriye mu masite ngaho iwacu. Ikigongo turabumva ikigongo. Asante mwenyekiti. Nashukuru sana Bwana Ismail. Urakoze Ismaili. Leo Waislamu uyu munsi Waislamu wanamkataa Yesu sio Muislamu. Bavuze Yesu si Muislamu bana. Leo wanakataa Yesu sio Muislamu. Yesu si Muislamu. Waza kuvuga ngo yo ni pirate tiko turavuga. Ukisoma hadithi za mtume, usomye hadithi hiyo itwa Muhammad, kuna nguzo za Islam, hariho iyo bita imani za Kiislamu. Bijanye no kwizera kwa Abayisilamu ni nyingi. Katika imani ya Uislamu, rero mu kwizera kwa Abayisilamu sema wanaamini wa mitume wote. Bavuga yuko ngo twizera abavugishwa bose cyangwa intumwa zose. Na kwa Waislamu wanasema Yesu ni mtume. Hanyuma ku Bayisilamu bakavuga ko Yesu ari intumwa. Na katumwa na Allah. Kandi ngo Allah ni wamurungitse. Na pia wanamwamini. Kandi nabo bakavuga ko wanyize. Leo uyo munsi wanasema Yesu bavuga ko Yesu aleta mafundisho yazanye inyigisho kuvuruga ulimwengu. Zo kuzazanya si. Na tunajua kila nabii kandi tuzi ko muvugishwa wese. Waislamu wanasema nuko Waislamu bavuga anapokea wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Aba aronse ibyanditswe bivuye ku Mana. Kenya nasema ngo kandi shababuze ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ngo nikuvuga ni cyeswe kwa kwa. Ikiwa Yesu amesema maneno, none Yesu yavuze amajambo, hakujitakia mwenyewe. Nikuvuga ntabwo yige ni wahi ariko ni byava ku Mana yishurwa akatoa. Kana gata leo Waislamu wa Ngozi uyu munsi Waislamu w'Ingozi wanakataa Yesu bariko barigishwe mwanya Yesu sio nabii. Uyo somo bugishwa kwa sababu yeye aliyosema ukiri yavuze ilikuwa ya kwake peke yake, yari giye ubwite. Asante sana Waislamu. Ariko ari mwijuru ni hatari. Unaona watu waongo, urabona babeshi hawajui benyo nao sema. Nibyo bavuga libabimenya. Kisha tamwambia Yesu ni Muislamu. Hanyuma tuvuga Yesu ni Muislamu. Leo nakataa. Atasema ngwino mu idini. Yesu yarambara ikanzu. Ngwino mu idini. Uvuga uitwaza Yesu. Abo. Baba, mtu Mungu ajue yanayosema. Umubeshi ntamenya nibyo avuga. Huyu bwana anasema kama Yesu kafundisha kama kuua. Uyu umugabo avuye ngaha Ismaili ngo Yesu yigishe kwica. Someni maandiko jinsi yalivyo. Some ibyanditswe bimeze. Hiyo Luka 17:19 amesoma. Luka 19. Soma hapo Luka 19. Anza mstari wa 12 usikie jinsi maneno yalivyo. Hapana kudanganya bwana Ismaili. Luka 19:12. Aseme Yesu aliambia waadui wangu ni waleti ni wao. Sio Yesu alisema hivyo. Siandiko iko hapo. Luka 19 anza 12 yake. Haraka baba nitakia. Nianze 12. Ndio. Nuko aravuga ati habaye umuganwa yagiye mu gihugu cya kure. Kulikuwa mfalme alienda kwenye nchi ya mbali. Ngo agaruke bishikira abishikira biwe abaha amahera 10. Ni Yesu alisema habari za mfalme mwenye alienda safari. Ego. Kisha 13 unasema nini? 13. Ahamagara 10 bo mu bishikira biwe abaha amahera. Kisha akapeana pesa kwa watu wake. 10 yitwa Mina. Arababarira ati muyacuruze mugende aho kugeza aho muzozira. Luka basi 27. 27. Ariko abo bansi banje ndio
batakunze ko baganza ni ule mfalme akasema mubazane aho babiki imbere yanje. Hao adui wangu hawakubali mimi ni wahukumu. Iki Yesu yariko aravuga ng'umugani abashye abayuda nuko yariko aravuga wa mwami yagiye kwimikwa acavuga rero ahera heza yuko nimuzana abo bantu kuko aribo batashikije ibyo yari yababwiye muri ya mafaranga yabahe badandaze baca kuyanyegeza ati nimubazane ndabice. Hakuna faida ya kudanganya mali. Nta kamaro ko kubesha. Kuna watu wana akili zao hapo wanakufuatilia. Hari abantu bari ngaha bari baragukurikirana. Hakuna Yesu alisema leta maadui wangu. Na Yesu mwisho avuga ati gozana abo bansi ngaha ndabice. Alisema mfano wa mfalme. Yari ko atanga karore kumwami yari yagiye kugira ngo bamusiga amavuta. Ametoa Yeremia. Yatanze Yeremia. Akasema kama sisi avuga ko twebwe hatuwezi kusamehewa sasa hata tufanye namna gani. Ngo nubwo byogenda gutumira Yeremia kabiri ngo nizishobora guharigwa ibyaha. Sisi twebwe tumesamehewa dhambi. Twaraharigwa ibyaha kwa damu za Yesu Kristo. Kubwa amaraso ya Kristo Yesu. Kubali usikubali emera ibyo birakuraba. Na tunajivuna hiyo. Kandi turagira kwa sababu tumesamehewa dhambi. Kweli twaharigwa ibyaha. Sio kwa mwiba atari kuri ajya maho mukandagira cyangwa malaria asamehewa dhambi. Oya ngo tuharigwa ibyaha. Anasema hivi ariko avuga ati anasema Muislamu akikanyaga mwiba Muislamu aho yiva anasema ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Anasema wewe unaumia tu. Wewe wababaye gusa no kubabara. Hiyo ni maumivu tu. Uko ubwo ubabare. Sasa kwa nini unavaa viatu? Kweli kwambara ibirato. Kuwa viatu tembea byaha byo kwifuza byakumaze bize biraharigwa. Angalia tusome Qur'ani 9 baba. Kamata Qur'ani 9:80. Barwani. Wewe kwa nini unavaa viatu? Kwa nini unauza misikitero? Kwa nini? Bakia hivyo malaria haikupiga ili usamehewe dhambi. Basabe imbabazi. Hiyo ni ukafiri. Sikia Qur'ani inasema nini? Ubasabe imbabazi. Muhammad Allah alimwambia Muhammad, wewe Muhammad, hao Waislamu uwasabe imbabazi. Uwaombee rehema. Nuko wasabe imbabazi. Inshuro 70. Hata ukiombea rehema mara 70. Jewe Imana sizo baharira. Mimi Allah sitasamea Waislamu. Wasikia hiyo? Urubivyo. Hiyo ndio Qur'ani. Iyi niyo Qur'ani. Mwembe muzoharigwa mpaka motoni mu muriro. Na amesema kitu kizuri kenye mimi nifurahia. Ikintu cyiza yavuze na nezerewe. Amesema hivi, yavuze ati Mwanzo mu gitabo cy'itanguriro 35 akasema avuga ati manabii wote ngo abavugishwa bose wametoka kwenye kizazi ngo bavuye mu rubyaro rwa Yakobo. Ego inamaanisha bivugwa ko wametokana na watoto Yakobo 12. Nikuvuga na abana 12 ba Yakobo. Nene hapo kulikuja mlolongo wa manabii. Aho niho haje urutonde rwose rw'abavugishwa. Sasa kwa nini mnamuita Muhammad Mwabi? None Muhammad aba mu ba Yakobo mukamwita muhanuzi. Ametoka kwa Yakobo. Yavuye kwa Yakobo. Murabe neza mwigisha. Anasema jibu yuko hapa. Wapi Muhammad anatoka kwenye kizazi cha Yakobo? Muhammad ava mu rubyaro rwa Yakobo. Kugira ngo Muhammad abe umuvugishwa. Umwana wa kangahe wa 13. Mtu mongo. Umubeshi. Yesu amesema kuhusu talaka. Yavuze kubijanye gutanga iceti. Wafarisayo walimuuliza. Abafarisayo baje kumugiza. Mose atupatia sisi talaka. Yaduhaye twebwe ko dutanga iceti kwa wake zetu. Ku bagore bacu sasa unasema nini? None wewe Yesu bivuga kwiki. Yesu akasema hivi. Yesu abishura. Kama Mungu awapatia mimi Musa amepatia talaka. Mose nimba yababwiye mutanga iceti. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yetu. Nukuba gukoma nazimitima kwanyu. Kwa sababu ya mioyo ugumu. Imitima yenye komanda. Lakini tangu zamani ariko kuva kera Mungu ameumba mke na mume. Imana yaremye umugabo n'umugore. Basi hakuna mambo mengine. Na bindi. Na ndio maana nashukuru anasema. Ndio kituma shima yavuze. Wa Kristo kama vile njiwa. Twebwe ba Kristo tumeze nk'inuma. Yes. Ego umota inaitosha. Umwe aradutagije. Wewe hoa tu utakufa hivi. Wewe ugumurongora gusa ku kagongo bazokamara. Hoa utakufa. Uzopfa. Taajabu sasa. Igitangaje. Waislamu wa Burundi sijui ni nini. Abasema mu Burundi siko. Hakuna Mwarabu ana wake wawili. Hakuna Mwarabu abagore babiri. Mwarabu. Abana. Hakuna hata umoja. Hakuna. Nyinyi kwa sababu ya usharati. Mwebwe kwere gusambanya. Hoa. Mugasoromera. Ramadhani unaingia. Ramadhani kwirukana ukazana. Unaunga ndoa.
Mwezi Ramadhani mnaunga ndoa. Ramadhani mukagira ubugeni. Mukifungua Ramadhani mnaachana. Hanyuma ugeri Ramadhani yagiye mukavana. Anamwambia hivi. Akamubwira. Nikuleta. Nakuzanye. Unipikie futari tu. Uneke futari ni mari gusonga. Futari imeisha wende kwenu. Rero musonga waraheze ni futari yaraheze taha. Wa mama musikubali hayo. Mwaba mama n'abakobwa muri ngaha. Ni muhemera ivyo. Yibara musonga kuri wewe. Asema amekuleta tu mpige futari tu. Wakuza gusa gutega futari. Wewe amekuazima tu mpikie. Wewe gusa yakwitije hari ngo umufashe gusumutege. Anakuchora chora maina sugani. Akakuvuga sheri shoshos my sweet my honey. Ramadhani kwisha. Ramadhani yeze talaka. Icheti. Mama. Amesema Ibrahimu alikuwa na wake wanne. Watatu. Ngo Ibrahimu na visa wagore watatu. Amesema wanne. Yavuze bane. Na Ibrahimu hakuwa na wanawake wanne ama watatu. Kubeshi Abrahamu ntabwo yaronga abagore watatu. Hata watatu hakuwahi kuwa na. Na batatu yarongoye. Ngo bane nabo. Alikuwa na mke wake Sara. Umugore wetwa Sara. Hagai alijisaidia kuzaa tu. Yisho Nunera mutangira inkwano tugire. Ameoa wapi? Yatazi inkwano kwani. Na pale Mungu akamfukuza kandi bashi bamwirukana genda. Niambie mtoto mwingine wa Hagai. Ngira Hagai. Abrahamu yavyaye kuri Hagai undi mwana wa kabiri. Niambie ungiro wapi? Umuzane ngaha. Na wakati Hagai alifukuzwa kandi Hagai yirukanywe. Ibrahimu alirudi kuoa. Abrahamu yarongoye. Alikuwa Ketura. Arongora Ketura. Wakati Sara amekufa. Sara yera amaze gupfa. Kati Sara amefariki. Sara amaze gupfa. Ndio akamoa Ketura. Ndio yaciye arongora Ketura. Sasa alikuwa na watatu na gani? Wewe watatu wali wewe. Wewe hoa tu. Wewe arongora gusarika vyifuzo byawe. Urongore ubambare no kumatwi. Wewe hoa tu. Azana umwana wa kabiri kuri Hagai. Mausharati tu huyo. Wesha bali. Asante mwalimu kwa upande wa mwigisha mu Rwanda rwa Kristo. Kwa hiyo mada inaeleweka kabisa. Janiske mechegwa kiratahuritse. Jioni nitakununulia nyama ya ngulube. Mwigisha wanje kumugoroba turamanuka hajya atufata kagurube ibiro bitandatu. Kwa hiyo tunafika muda wa maswali na majibu. Karibu ili upate wateguye swali niende kwenye mada. Katika upande mbili twende kwenye mada. Kama mkienda nyuma ya mada tunawanyang'anya mikrofoni. Asante mwenyekiti. Waislamu wameleta mada imewashinda. Abaisilamu bazanye shigo kibananira. Na ni hapo nitauliza Waislamu, natamani ni wa test. Aha rero ngoma ndabapime igipimo. Ili tuangalie Waislamu hapa Ngozi. Biga Waislamu b'Ingozi wanaamini Uislamu. Biga barize ubw'Islamu. Hii ni test na wapatia. Aha rero nakabazo ngoma ndabapime neza. Baba nisomee hadithi za Mtume. Ukurasa wa 7. Ukurasa wa 7 tangi page 2 avuga gutya. Inasema nini? Nguzo za imani ni 6. Cha kwanza inasema kumwamini Mwenyezi Mungu. Ndio. Kuamini malaika. Ndio. Wa malaika wake. Ndio. Kuamini vitabu vyake. Ndio. Kuamini mitume yake. Ndio. Kuamini siku ya mwisho. Ndio. Ya 6 kuamini kadiri ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Heri na shari vinatoka kwake. Sawa. Swali langu natengea hapo kwa kuamini mitume wake. Mbabajije kwizera intumwa ziwe. Waislamu munaamini Yesu ni mtume Mwenyezi Mungu? Murizera ko Yesu ari intumwa y'Imana na yale aliyapokea na ni abijya yakiri yahawe kapewa na Mungu wake yabihawe n'Imana yiwe. Kaswali kadogo njoo. Umlete mwalimu wako akajibu akakaswali. Yemu. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Professeur Mutsiki. Wewe
yego ndumiwe basha ndumiwe mwa Idirisa ngo wigishirize burya aho vyasi zinaryimana ngo ni intumwa y'Imana Alhaji Idirisa ingo kabisa none no kubaza biraje ndagira ikigongo abantu baza mw'ishuri. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndashimiye umwarimu avuye hano ntasa n'uraho yaje kubyina hano n'induru gusa yicaye hajya. Umwarimu avuye hano abajije ikibazo kiri mu ubwenge. Kubera iki kiri mu ubwenge yaravye ibintu byose twasomye tuvuga kuri Yesu araraba cyane ko abayisilamu bahora bemera ko Yesu ari intumwa y'Imana. Bigenze gute no musi baze gupinga ibyo Yesu yavuze muri Bibiri ya niyo makenga yagize uriya natagira ubwenge ariko aratwenga ubusa. Mwarimu yabajije afise ubwenge, uyu mwarimu rero kubera afise ubwenge ngira nanjye namwishyure nk'umunyabwenge aceta kubaza icyo kibazo kubera aho byabaye ati none kubera nyimba abayisilamu bemera Yesu Korani 19:19 ikavuga ko ari mweranda byahindutse gute bace baza kuvuga ngo Yesu yigishije ibinyoma urya n'umugabo araze ko turaja twabona abayisilamu ikigo twagitoye ko tuzi ko Yesu yari umwisilamu tugaca dusanga ibyo avuga ko muri Bibiliya bihushanye n'ibyo Korani imuvuga ko nicyo gituma ikigo cyatowe ndagwa akarorero Imana yaratanze ibitabo Korani 3:3 Korani 3:3 aragira ati ngo iki Imana nyeranda yakumanuriye igitabo mukuri ati Imana wa Muhammad yakumanuriye igitabo mukuri cemezi cyagitanguriye kumbe Korani niyo yaje gushingira intahe ibitabo byatanguye itwereka iti hari birimo amafuti harimo n'ibiri mukuri. Hari n'izahuru rero hari byavuze kuri Yesu by'ikinyoma hari n'ibyavuze kuri Yesu by'ukuri biri muri Korani komeza kandi iyo Mana nyeranda nyene yamanuye igitabo cy'ibyagezweho Taurati kuri Mose nicyo gituma twavuze tuti Yesu yavuze ngo ntiyaje gusenyura ibyagezwe ariyo Taurati ibyo turabyemera. Yesu Imana ikimara igitabo cyitwa iki Injili si sawa. Twebwe abayisilamu turemera Yesu ko ari intumwa y'iki y'Imana. Imana yahaye igitabo cyitwa Injili. Ikibazo sasa ko Imana yahaye Injili Yesu igiri muri Bibiliya twasomye kiyoza Yesu ni Injili kile gitabo dusomera mwarimu Mambo Biblia ifunzayo Mambo Biblia ifunzayo chuo cha pili. Injili maana yake habari njema. Ati Injili usiguri nkuru nziza. Habari hii ati inkuru njema kuhusu Yesu. Ijapokuwa Injili ni moja tu. Rindira rero ubu kweli muri Bibiliya mvuze Injili imwe. Sikiliza. Rindira hari ya Matayo hari ya Mariko hari ya Yohana niyande ni ya Luka. Sikiliza mwalimu, tumepewa waandishi 4. Ati mwe mufise abanditsi 4: Matayo, Mariko, Luka, Yohana na Yohana. Ijapokuwa Injili ni moja tu, nubwo Injili ari imwe gusa, hakuna kitabu kinachoitwa kwa neno hili Injili. Nta gitabo na kimwe no musi kwisi wotora cyitwa Injili katika Agano Jipya. Mwisezerano rya rishasha nta Injili mugira. Nicyo gituma ibintu byose mwafuswatanije ibyo gucafuza nde Yesu. Namwishuye sinamwishuye. amwishuye kweli Niyo ko namwishuye mu mutwe ngira hazanse ikibazo. Abayisilamu turabera ko Yesu ari intumwa y'iki y'Imana. Imana yamuhaye igitabo cyitwa Injili. Izo Injili zose barazononye baca bazana ibitabo biza konona isi. Icya Matayo, Luka na Yohana na Mariko. Yohana 20:30. Yohana 20:30 aragira ati bimwe baruzutsa ibindi bagira ubunusu. hariho n'ibindi bimenyetso byinshi. Hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitagize gute bitanditswe muri iki gitabo. ugaca avuga ngo yirongorera ngumwe ngo nibyo sawa. Uranyereka itegeko Imana akubwiye ngo urongore umugore umwe cyangwa igira kabiri kuba urongora umwe gukurikiza Injili ya Yesu yarongoye nde nimba tapinze cyagezwe cy'Imana. Kuko Imana yarani mugabo imutegeka kuzana umugore Nimba
Yesu wa Bibiliya yarageze cyagezwe yaragishikanye yaramuzanye ubu mwigira kwande Yesaya 4 umurongo wa mbere Yesaya 4 umurongo wa mbere gitabo cha Yesaya nyarutsa mwarimu nagezeyo uwo munsi abakobwa ndwi twose ibyo twirongorera abana Imana iti ngo uwo munsi abakobwa ndwi muri Bibiliya bazafata umugabo umwe bazafata Fideli nta n'utuguvu yigirira maskini ya Mungu bati bamubwira Fideli bati tuzokwirira ibyo kurya byacu Fideli gambera bizitirasiyo Fideli n'ikigoyi nawe gufungura n'ikibazo ati mugabo Fideli twebwe tuzokironderera ifungurwa tuzokwiyambika impuzu zacu ati kwambara na wambara bikugoye ko tuzokwironderera inyambaro kimwe gusa ati aho Fideli cyo tugusavye kimwe gusa uduhe kukwitirirwa ati uduhe gusa ya mari guzutwitirirwe gusa izina ryawe nawe uduteturure urakumura uteturure moza hano ngo muriko maravugira izindoro ku Bayisilamu muteturure bagaraguye iyo ni Bibiliya raba muteturure ninacho gituma ndabwiza ukuri niba utagendera mu byagezwe by'Imana mukumura ku byagezwe by'abantu muracyahangayitse acavuga ngo Adamu na Eva ngo ntibarogwe Imana yamuhaye umugore umwe ubu kwete tuvugije ukuri kurema no kurongora n'abavuga birasa oya ntibisi urongora baremwe baremwe amaze kugwira abantu batangura kubarongora mwe bakobwa itanguriro 19 itanguriro 19 aragira ati ndabigishira Bibiliya ku buntu 19 aragira ati Adamu yahaye inkwano nde mwene muje gutanga inkwano Lameki yabira abagore babiri Lameki ngo yabira abagore bangahe babiri bamwake yose Bibiliya umwe yitwa Ada uwundi yitwa Zira gitabure sasa mwarimu mwanya mengura heza naco mu Burundi batubwira ngo miliyoni ngo 12 ngo abagore ni miliyoni 8 ngo abahungu ni miliyoni 4 bane batoye 4 haro bane 4 zitazigera zumva wa munyenga azoza kugusaba sinzi kaba basize amagufuri mwebwe nyimba hafunze shauri yenu salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ikibazo vize cy'abadamu kwisiga ihina nyimba uwo watisiga ihina yabone nukuri yabone twebwe abacu baritodora mugo nyimba wawe atazi kwitodora nukuri yabone sije nakubwiye ngo baguhenda ngo muhagurutse iminota 5 mwenyekiti oye by'abagore 10 twaramutamena twaho naho turi Imana yavuze Adamu na Hawa ugira gatatu ni umuzane hano ngo abagore 10 ingo mwari muvuge ko bakwishuye bakwishuye ni bakwishuye yoro winyisha tapi nivyo wishura obikura ubaze kurongora sisi tupo pale ili tufundishe Waislamu ukweli. Tuli hano twigisha Waislamu ukuri na ukweli waweke huru kandi ukuri kwa umwidegenje. Mngipenda mada ya kuoa wanawake wengi mngiweka na kwifuza ikigwe cyo kurongora mwogishiraho. Mungu hajaruhusu mtu awe na zaidi ya mke mmoja. Imana ntabwo ira kwemerera ngo abantu barongoye umugore arenze umwe. Mungu Imana kwa hali aliumba binadamu mujyaremye umwana w'umuntu alimpatia ile the free will yani kujitakia yamuhaye amahitamo ubwiwe kujitakia peke yake ni kuvuga amahitamo yiwe mtu amejitakia umuntu yihitiyemo akachukua hata kuoa zaidi ya mke mmoja ni kuvuga rero cyo gituma mwihitiramo kurongora ibishize umwe rero leta hii somo naza kino kigo tuangalie kwanza kuoa wanawake wengi vimeanza wapi mbega kurongora abagore benshi byahereye hehe na kama Mungu aliacha yawe hivyo nimba Imana yarabisanga gani ni kuwi nkambi yahe na kicha ajabu huyu Idrisa anafundisha ana mke mmoja ariko Idrisa icyo namuzi ko afise umugore umwe kwa nini wewe wawili watatu utazana babiri si wewe kwe utazana benshi ana nguvu huyu nta ngombe za afise uyu mu Waislamu. Swali langu nimemuuliza ikibazo
kibazo na mubajije ikiwa Waislamu wangozi wanaamini kama Yesu ni mtume, Abayisilamu bingozi bizere ko Yesu ari intumwa, na tunajua mtume kapewa wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kandi bakavuga yuko intumwa iva irose igishugwe bakumana, na yote aliyopewa mtume kandi ibyo intumwa yahawe ama yote anayosema mtume cyangwa ibyo avuga we nk'intumwa biba biba kumana. Sasa mafundisho ya Yesu, rero inyigisho za Yesu kama vile mtume nk'intumwa wa Waislamu wanayoamini Abayisilamu bize wanapinga, baraca barabihakana, kisha leo wanasema uyu munsi bavuze ni sahihi. uyu munsi nta butumwa bwiza bwuzuye injili sahihi. Ona sasa maajabu, na wengine bichanganya. Soma hiyo Qur'ani 3:3. Sikia mambo yenye iko hapo. Ivuga yuko Qur'ani imekuja kusadikisha yale yaliyokuwa kabla. Unasikia? Qur'ani inakuja kusadikisha. Ni Qur'ani yaje kwemeza ibya kera. Ama Qur'ani imekuja kukosoa. Bege Qur'ani yaje kukosora oya. Qur'ani imekuja kukosoa ama imekuja kukusadikisha? Yori ngo yaje kwemeza. Imekuja kukugalisha yale yalikuwepo. Niko ngo yaje kwemeza ibyariho. Na ndio maana Waislamu wanaambia Qur'ani hii. Niyo mambo ya Qur'ani ni kitabu cha historia, ni kitabu cha makuru ya kiramba. Basi inamwambia habari za zamani. Leo abwigwa makuru ya kera. Anasema hakuna injili sahihi. Wavuze ngona injili yukuri. Idrisa ama Ismaili ama wengine wote akuje hapa uze ngaha atuoneshe injili sahihi, utwereke injili yukuri, utuambie hii ndio injili sahihi, utubwire hiyo injili yukuri tofauti na yanyiko nanya itandukanye ni iri muri Biblia. Autoki hapa, amutoki hapa, mtuoneshe injili sahihi. Ndio hii utwereke injili sahihi ni tofauti itandukanye na iliyo hapa ni muri Biblia. Hata nikupatie mfano akarorero Baba 9:15 Qur'ani, kamata hiyo tafsiri Mayunga. Nikupatie mfano moja tu, mimi nikuonesha dakika moja haraka. 9 tena mwenyekiti huyu, mwenyekiti wewe, nitaanza kukuponda sasa, una maneno mengi. Bahali kaida ni wanani? Bahali kaida ni wanani? Abayisilamu bare kaida bani wanani? Na Waislamu. Wa Bukaro amu ni wanani? Na Waislamu. Ni wanani? Ni wasema sema ni Waislamu ni Wakristo. Osama nawe. Ni wa kaida ni si Waislamu tu wanani? Wa sababu ni wanani? Ona huyu. Sasa nisomee hapo 9:19. Una maneno mengi na hujui kitu. 9:19. 9:15 baba, haraka. 9:15. Qur'ani jinsi imeunguzwa na wakatengeneza nyingine. 15:9. Hiyo ni mfano nataka kuonesha Waislamu. Inasema hivi, ikiwa kama sisi mwasema kama tuna injili, hatuna injili, inamaanisha nyinyi mna injili. Hakika sisi tumeteremsha Qur'ani na hakika sisi ndio wenye kuilinda. Tena kwa ufafanuzi mara moja. Ufafanuzi unasema kama iliyotokea hili wa pili ndio katika kipindi ya pili inasema nini? Surati Adhabu ilikuwa ikisomwa ikiwa na aya 200. Na kupatia mfano, sura Adhabu ilikuwa na aya 200. Lakini Uthmani alipoandika misahafu Surati Adhabu ikawa hivi hivyo sasa yenye aya 73 tu. Hii ni mfano wa kupatia. Na Karoli na Surati Adhabu ilikuwa na aya 200. Lakini Uthmani aliunguza akatengeneza msamaha wake. Yachi ayitegurira nukuvuga ikindi igitabo cy'Qur'ani, akafanya sasa kuwa na aya 70 kisha kiba gifise aya 73. Aya 127 zikapotea. Aya 127 zibataka. Hii ni mfano wa kupatia Qur'ani. Nukuvuga na karida gwe Qur'ani haienei. Nukuvuga ndikwiye Qur'ani. Niletee hapa injili sahihi. Unzanire injili kwiye. Yenye iko tofauti itandukanye iga ifise ngaha. Tanga aho bayononye ala yari hehe. Onge nusu ya nyama ya ngulube. Nakongea pi nusu ya nyama ya ngulube. Tunashukuru sana. Wanadai mlete injili sahihi hapa. None gihe bayonona mwenyekiti ala yari hehe. Ndio hivyo tunadaiwa. Mwenyekiti njoo hapa.
kuna aya ambaye Usmani alizipoteza zinadaiwa, na injili sahihi inadaiwa hapa. Ijana mu 27 izagiye hehe? Yego gabanya amajambo tanga iyo mikoro. Urakunda kuvuga none uruha. Sha urizi bibatsi. Nuko professeur muzima mbaze ngo Boko Haram El Shabab ni El Shabab. Hone. Abayisilamu n'abayisilamu. Wewe uri umukristo uri umukristo. Hone. Kibazo kihe? Shamuze nukuri. Nuko ndakuba. Kuri ndakuba. Nikuvuga iki rero? Burya biratanguye gutahurika. Oya nukuri bimeze neza. Nukuri bimeze neza. Bageze muri El Shabab. Bageze muri El Shabab. Twari kwa Yesu. Twari kwa Yesu. Muna Hezbollah. Israeli ntivuga. None. Igorande Ismail. Igira ngaho bazi ikibazo mu minota 3. 3. Nikaumva ikibazo. Tunyoshe mkono arikaza ibintu by'intambara z'idini mbega zatangujwe nabandi mu bitabo by'abakristo soma hiyo. Reka tubuke bwari mwabyanditse kugira nibanga. Soma fanya haraka Idirisa. Wakristo ndio wa kidini. Ndio waliokuwa wachokozi. Naam. Na ulimwengu wa Kiislamu. Abakristo nibo batanguye gutokoza isi y'abayisi. Namu. Kubijanye n'iki? N'intambara. Jamani, twe turi tayari aho badushakira. Hari ibyigo bashize ngaha by'abagore. Ejo nimuhindure imana yejo tuvuge tuti mbega kurongora umugore arenze umwe biremewe imbere y'Imana. Imana ejo tuyihindure. Cyangwa duhindure tuti hagati y'Bibiliya na Qur'an ni ikihe gitabo cyakuwemo ibitabo byinshi bidakwiye. Imana dushire ngaha kumeza twereke ko twe tuyemera. 24 4 Uruka ikibazo cyaje mpagarike. Ejo duhindure imada. Tuzanga ikanye kucheki imada. Yego 24 Ruka arababwira ati naam ayo n'amajambo yanjye nababwira. Yesu arabwira ati n'amajambo yanjye nababwira iri kumwe namwe. Naam yingene ibyanditse kuri jewe byose mu byagezo bya Mose. Yingene ibyanditse kuri jewe byose mu byagezo bya Mose. No mu majambo bavugishwa n'Imana. No mu majambo bavugishwa n'Imana. No muri Zaburi kuye gushika. Maze naam abungura ubwenge ngo batahura ibyanditswe. Naam arababwira ati naam niko byanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa. Naam no kuzozuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu. Ndashaka mwarima nkurike neza. Abayahudi sezano rya kera barigaba mu bice bitatu. Hariho Taurati, hariho abavugishwa n'Imana Nevium, hariho Kethium abanditsi. Yesu yakoresheje ibintu bitatu: Taurati, abavugishwa Mana, abanditsi. Zaburi mu Bayahudi bayinziza mu banditsi. Abavugishwa n'Imana hariho bakuru hariho bato aho nitujayo. Yavuze tuti niko byari byanditswe muri 3 ko Kristo akwiye kubabazwa akazuka mu minsi igira kangahe gatatu uhereye muri Taurati ya Musa. Nimba kweli Yesu yaje gushikana ibyagezwe akaba atanakanyuguti kazova ku byagezwe, nimutwereke mu byagezwe bya Mose ahantu handitse yuko Yesu azopfa akazuka mu minsi ngahe 3. Muce mutwereka no mu bavugishwa Mana ahantu handitse ko Yesu azopfa akazuka mu minsi igira kangahe gatatu. Muce mutwereka no muri Zaburi ahantu byanditswe ko Yesu azopfa akazuka mu minsi ngahe 3. Subiyemo nkuko Yesu yagiye kubisubiramo yibutsa ingene ibitabo biharugwa nk'abasomi. Angomba ndabapimira abantu baje ngaho yuko ari bacikekeya canke ivyo bavuga atavyo bazi. Nimba byanditswe bitakuweko zana ngo ayo mo katatu muzani byanditse nkuko Abayahudi basanzwe bavyeme tumenye yuko atanakanyuguti kavuye kubyanditswe. Salamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aho nuko mugira inama muvuga ko ngira umuntu yehemu fide takbir Allahu akbar. Reka sibo bali oya hari umukiri sahari
we none rumwe mu bahijana urakaza. Toni hapa muoneshe katika Injili sijui na msheria na mtorati wapi pameandikwa kama Yesu atakufa afufuke siku ya 3. Njoni muoneshe swali. Amesema hiyo swali ni kama lile jiwe la Maka. Mwalimu, karibu upate kuja kujibu lile jiwe kubwa. Avuke nini? Nimutuze nibiki Batanguye kwiruka aje kubishura nako mutanguye kurira. Aje kurira ngaha bituguma tutwenga umunyenga tugire nimwakire Yesu mukizwe. Ona watoto wanaanza kutupa majiwe hapa. Mambo yanakuwa magumu. Ya majini yatange gusa. Tunayazoea. Ego turabimenyereye. Sisi tupo hapa kama walimu. Twebwe turi ngaha abigisha. Na tupo hapa ili tufahamishe Waislamu wa kandi ngo tutauza Waislamu. Na hakuna swali ngumu kwa Muislamu. Nta kibazo cy'Umuislamu gikomeye kuri twebwe. Na kwa kusudi lake rero inumero yiwe ama anatamani Yesu aseme kama gisi anavyotaka yaseme. Rero wayifuza ngo ibyanditswe bivuge nkuko babyifuza. Yesu amesema hivi. Yesu yavuze ati yameandikwa, vyanditswe mu manabii, mu bavugishwa. Ndiye yaandiko. Luka 24:44. Isema hata kwa mdomo bana. Isome watu wasikie. Luka 24:44. Hata 43. Maandiko yanasema hivi 43. Ndio. Yanasema hivi 43 ya kwamba anawashia aracabira akira imbere yabo arababwira ati amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe yingene byanditswe kuri jewe byose mu byagezwe bya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika. Hapo kuna siku 3 hapo. Misi 3 ngaha. Hapo hakuna siku 3. Misi 3 ivuzwe ngaha. Lakini ariko Yesu anasema ni lazima. Yesu avuga ati ni ngombwa. Yote yameandikwa juu yangu. Ibi rero byanditswe kuri jewe yatimilike. Bishitswe. Sasa yeye anasema hivi. We achavuga. Wapi kumeandikwa kwenye habari za manabii? Kwa Musa, Mose, Zaburi kama siku 3 nitakufa, siku 3 nitafufuka. Azopanya mu misi 3 azoba yazutse. Ni hayo ni ametengea hapa. Ivyo ndio yubakiye kuwe. Lakini nitakufunza. Ariko namwigisha. Baba Matayo 12:40 anasema nini? 12:40. Inasema 2:40. Vyanditswe bivuga gutya 40. Yesu mwenyewe amesema nini? Kisha tuende kwa manabii. Nuko Yona yamaze imisi 3. N'amajoro 3 mu nda y'urufi. Niko n'umwana w'umuntu azomara imisi 3 n'amajoro 3 ikuzimu. Hapo Yesu anasema habari za Yona. Yesu avuga ibyabaye kuri Yona. Atakuja hapa aseme rero araza kuza Yona amekufa. Ngombega Yona yarapfuye. Ndani ya samaki. Mu nda y'urufi. Hakukufa ndani. Sanga ni yapfuye. Niliwaambia kila kitu ariko ndakubwira ikintu cyose kilikuwa kimvuli. Shari gitutu itakayetimilika. Kirigiye kuzashika. Habari za Yona. Ibyamakuru ya Yona. Ni kimvuli. Ni gitutu itakayotokea Kristo. Kirizoza gushika kuri Yesu Kristo. Nilitoa andiko ya Yohana 5. Kandi natazicaye ndisose Yohana 5. 46. Yesu anasema Yesu avuga yote anayeandika Musa ibyo Mose byose yanditse kwa ajili yangu. Yabyanditse ku bwanje. Hata nikupatie mfano wa kwanza. Akarero ka mbere. Hesabu, kamata hesabu baba. Guharura. Soma 21:8-9 yake.
21:8. Hesabu 21. Cheki mangi 28:8. Kila kitu Ngiye Yes. Mazuhora abaya Mose ati chura inzoka isa nizo uyimanike ku giti cy'intumba maze wakomowe wese niyayiraba arakira. Endelea 9. Nuko Mose acura inzoka umuringa ayimanika ku giti cy'intumba maze uwo inzoka yariwe wese yaraba iyo nzoka y'umuringa agakira. Ni wakati wana wa Israeli igihe Abisirayeli walikosea Mungu, bari bakosheje Imana, maze Imana ikawahuma ica irungika inzoka zirabakomora, na wakajirudia kandi baca barisubiraho wakaomba msamaha, basaba imbabazi ku Mana. Mungu akamwambia Musa, nico gituma Imana abwiye Mose, tengeneza nyoka ya shaba, rero tunganye inzoka y'umuringa, na atakayetizama nyoka hiyo kandi uze kwiraba wese atapata uzima. Wese araza kuronka ubugingo. Tuangalie hicho kimvuli kilikuwa kimvuli. Bega ibyo byari gitutu kimeze gute? Soma Yohana 3:12. Ivuga guca 14. Kandi uwo Mose yamanise inzoka mu bugaragwa. Ndio. Kandi nkuko Mose yamanise inzoka mu bugaragwa, niko n'umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Unasikia? Kila kitu kilikuwa na kimvuli. Ngumwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Na ndio maana sisi tulimwangalia Yesu kwa msalaba. Twarabye Yesu ku musaraba. Tukapata uzima. Turongo ubugingo budashira. Amen. Haleluya. Amen. Igitutu cyose cy'ibyakera ni Yesu. Kila ilikuwa ni andiko byari cyanditswe cyose yanakuwa kamilika kwa wakati wake. Byaza gushishwa nkuko yabivuze kuri Yesu Kristo. Nitakupatia mifano mingi tu. Uriho bwishi nagwe. Baba Isaya 53 Yesaya. Hiyo yote ilikuwa ni kimvuli. Ibi byose byari igitutu yibigiye gushika. Ukisoma Isaya yote ni maneno ya Yesu. Nibe yaba inkuru zacu. Kandi kuboko kuora kwahishiriwe nde. Yes. Kuko yakuriye imbere yiwe y'ikirori. Kandi n'agashami kava mwivu rigarutse yarafise ishusho. Hii inaonesha kupigwa kwa Yesu. Ibi bigaragaza gukubitwa kwa Kristo Yesu. Isaya 7 inaonesha kwa kuzaliwa kwa Yesu. Kandi Yesaya 7 ubona ikubitwa kwa Yesu. Ukienda kwa Mika anaonesha Yesu. Ugiye mu gitabo cha Mika atazaliwa Betlehemu. Yukaza buki Betlehemu. Ingia na farasi. Mbese yukaza kwizera ku mwana w'indogobwa. Uko byose n'abavugishwa babivuze kuri we Yesu Kristo. Waislamu hawajaelewa. Abaislamu ni wanatahura. Utakuja hapo utaelewa tu. Amesema kuhusu mada. Kesho kuna mada yetu. Yejo ni mada yacu. Wewe ungetaka hii mada ndio washati hii mada wali kuiza biwose. Kugira ngo tuyange tuamani kwa tuendelee na hiyo mada ya wake. Iyo mada y'abagore mubachinyiza mukabazana kwa bandi. Urabona. Unapenda kuoahoa. Urabona. Kuoahoa. Wanasema tuendelee tusiendelee. Tuendelee. Ngo tuwanganye. Vitu vikomo. Ibintu byashushe. Mwenyekiti njoo. Ngwino ngaha muhagarika. Alijibiwa hakujibiwa. Yishuwe ni yishuwe. Lakini swali la Al-Qaeda ungaliki nani? Winda gondo za Bisraeli. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nukuri kw'Imana zote ngo tuendelee tusendere jamu muziki. Aho ni wanyu. Tuendelee tusendereye. Aha turi mu byanditswe. Ni nyandiko zisobanura izindi nyandiko. Na hivyo tuende genda uvyine. Nukuri kw'Imana ijuzinduka ugenda kuvyina ntawe uzokurikira. Naye ngo tuendere oya siyo turi. Ismail wabajije ikibazo kirimo ubwenge nawe araza nabi agwa mu gateko. Urahawe ikazi minota 5. Naam, assalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka banza shimire umwarimu ku kigwa atanze ngaha cy'ubwenge. Mutumbirize atanze guharura 2:8. Mumbirize ngo mu gihe cya Mose inzoka zari abantu baribwa n'inzoka. Hanyuma ikibwira Mose iti cura igisa n'inzoka. Nuvuga icyari abantu zari inzoka buyoka. Imana ikibwira Mose ati cura igisa n'inzoka mu muringa w'umugarigari
ukimanike uza kukiraba arakira. Acagereranya rero na Yesu ngo ibi byose byavuga kuri Yesu. Munyumvirize neza, ari nayo mpamvu namukunze cyane umwarimu ku giciko yatanze. Ni ukuvuga yuko icyari abantu zari inzoka buyoka. Ari nayo mpamvu ikigereranyo cyagenze neza rwose ukoresheje ubwenge. Ni nayo mpamvu Yesu ariwe bari batumbereye kubamba. Byagenze gute kugira ngo haci hahindukira ya nzoka nka ya nzoka yajya abantu bizganye na Yesu, haci habambwa undi atari Yesu, kugira bice bisa na cya kiringa wa muringa baca batura icyari abantu zari inzoka. Mugabo Musa acacura igisa n'inzoka atari inzoka. Ari nayo mpamvu hari hatumbereye kuba Yesu, haca habambwa utari Yesu. Cyagenze gute? 15:21 Mariko ibyandiko bishitse ingene Yesu nawe afata umuntu ahita. Naam, Simoni Munyakure navuye mu misozi ni sawa na gisandao na rufunga mutwazo usana. Bari bagiye kubamba Yesu bace bahura n'umuntu yitwa Simoni. Simoni rero atageranya na wa muringa bacura atari inzoka buyoka. Inzoka buyoka yari Yesu yaratumbere we. Mugabo acavuga ati reka duhinduranye. Baca bafata umuntu yirenganira yitwa Simoni Munyakure. Bamugira gute? bamuhape ni banza n'umutumuro ati ntiyayingo baramubamba. Baca bibambira nde? Simoni. Nakuja hahinduranijwe ikiringa cy'umuju icyari inzoka abantu bari bariwe niki n'inzoka, ariko icyamanitswe ntizari inzoka. Nicyo gituma wakoze mwarimu barikiye ko icyo kigereranyo duhaye. Nicyo gituma hari hatumbereye kubambwa Yesu baca bibambira Simoni. Ibyandiko biba birashitse uhezaginde. Ahagira kabiri Jameni jewe natanze muri Luka 2:4 ariko niyasoma 4:6 aho Yesu yavuze ibintu bitatu. Tiniko byari byanditswe muri Torati nkuko abayahudi bavyemera n'abavugishwa mana hamwe na Zaburi. Hera renga 4:5 rabi haravuga hati naam maze naam abungura ubwenge ngo batahura ivyanditswe. Arababwira ati niko vyanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu. Tuza jewe nasome nkuko Yesu yavuze. Nimba kweli ivyandiko bitahindutse twereke muri Taurati ne handitse ko Yesu azozuka mu minsi ingahe? 3. Isamu yakozeko nta hamwe. Twereke muri Zaburi yakozeko. Twereke mu bavugishwa n'Imana yakozeko. Yo bikura bisigura yuko muri byandiko Yesu abago narakanye guti kazovako nabiri yo byahindutse kera. Aho nyene 2:1 guharura 14 ndakwereka ko na Taurati dakwiye yakuwe 2:14 so waruzanye 2:1 yasoma 8 cisa ku 14. Nico gituma byaravuzwe mu gitabo cy'intambara z'Uhoraho. Ati nico gituma byaravuzwe mu gitabo cy'intambara z'Uhoraho. Amategeko ya Mose hari ibyo twari gusanga mu gitabo cy'intambara z'Uhoraho. Abakristo barabyanze igitabo cyagwa muri Bibiliya kiradukoza ibara baca barakura. Aho wari wabonye ko tahatse marakuyeyo. Hama cyangwa kwimada ngo nibanda itena babwiye tuti nimba biyemera imada yeje tuyihindurira hanye nasabarimu wese musabarimu n'abarimu dushira imada y'abagore ngani mba muri abarimu nimba tutabanyeshuri dushira mbega biremerwa umugore kurongo murongo yarenzwe kwiteko ry'Imana cyanke umugabo nimba muri abarimu mutabanyeshuri ejo tuyishire aha. Ni Paulo yabaye Mwabuze ngo hari andiko zavuyemo ni muze dushira imada hagati ya Korana na Bibiliya ni ikiye gitabo bakuyemo ibintu byinshi. Niyemera muri abari mushiraha basa hari ngorane twebwe turiyemera kandi ni bimaje zohere mu gitondo bashaka duhere sizere tushikane ku mugoroba tugira imada zibiri none ubwoba bw'iki atekewe n'ubwoba n'imada yeje yonyene izobananira. Assalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
nibaze yuko ku mpande zose yaba ku baje kumviriza b'abayisilamu n'abaje kumviriza abakirisu bariya oya bariho bakeya none ntibaheze gatwara abasirimisha ubukirisu bwarahombye